Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza ntanakwipfuriza kubandanya uragira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi byose uko vyakabaye hatana kamwe kavuyemwo. Aya makuru harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Uyu munsi igenekerezo ry'13 Gitugutu 2023 abarundi baribuka igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Mw'itangazo ryasohowe n'umugambwe CNDD FDD umunyamabanga mukuru ahamagarira abarundi na cane abagumyabanga kugendera no kuzigama iragi ryiwe. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe. Nayo mu yariko aravugwa mu gisata ca politike nuko inyangamugayo ziri mu ruhande rwa Gatorwasa zihamagarirwa kutitaba inama iriko iratumwako na Marie Immaculée ntaco bakimvuna. Nk'uko biri mu butumire bwabonetse ku rubuga rwa X rw'umugambwe CNL, urwo rubuga rukaba rukunze gucako amakuru y'ishami rya Gatorwasa. Umushingamateka Marie Immaculée ntaco bakimvuna asanzwe arongoye abari mu ruhande rwa bamwe 10 batavuga rumwe na Gatorwasa, ategekanya gukoresha inama izohuza abagize ibiro vya politike batowe mu mwaka w'ibihumbi 2019. Nk'uko biri muri ubwo butumire kandi ngo bitegekanijwe ko iyo nama izoba kuwa 17 Gitugutu 2023 ikazobera mu ngoro y'umugambwe CNL iri ku Mutanga Nord. Hano rero haca haduka ikibazo gikomeye, batese none bahawe nande uburenganzira bwo gukorera muri iyo ngoro y'umugambwe? Vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo kandi ndanakugeza ko iyi nkuru itari nziza inababaje kandi inateye agashavu, ivuga ko hari umukenyezi umwe yaraye yitavye Imana mw'ijoro ryo kuwa 11 z'ukwezi kw'icumi 2023 biturutse kw'isanganya ry'ipikipiki ryabereye hafi y'ishure Le Petit Perica muri karitiye Shatanya, komine Gitega. Uyu mukenyezi akaba yaba muri karitiye Mushasha aho mu gisagara ca Gitega nyene. Iryo sanganya ngo ryabaye nk'igihe c'isaha 5 z'ijoro. Mu gihe uwo mukenyezi yariko ariyunguruza atashe, haba abantu biruka kuri iyo pikipiki icita ibarabara arakoroka aca yitaba Imana. Uwariko aratwara iyo pikipiki we ntaco yabaye, akaba yaraciye ahagarikwa ku mvo z'amatohoza. Mu burongozi bw'abagendesha amapikipiki mu ntara ya Gitega bavuga ko ari abasuma birutse kuri iyo pikipiki. Abajejwe umutekano hakaba ari bo bafashije kugira uwugendesha ipikipiki afatwe hakorwa amatohoza, ariko kandi bahanura abagendesha amapikipiki kubahiriza amasaha bahawe yo gukora, ayo nayo akaba ari gushika isaha 1 y'ijoro. Sayo gusa hamwe n'ayandi ni mukanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa wowe ni ukubandanya gusa ubana natwe. Kubana natwe nyene ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama nyene ukabandanya urashikirirwa n'ano makuru mu buryo buramvuye kandi bw'idonido, kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ntanguye ano makuru ku buryo bw'idonido, ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru iriko iravugwa mu gisata ca politike, aho inyangamugayo ziri mu ruhande rwa Gatorwasa zihamagarirwa kutitaba inama iriko iratumwako na Marie Immaculée ntaco bakimvuna. Nk'uko biri mu butumire bwabonetse ku rubuga rwa X rw'umugambwe CNL, urwo rubuga nyene rukaba rukunze gucako amakuru y'ishami rya Gatorwasa. Umushingamateka Marie Immaculée ntaco bakimvuna asanzwe arongoye abari mu ruhande rwa bamwe 10 batavuga rumwe na Gatorwasa, ategekanya gukoresha inama izohuza abagize ibiro vya politike batowe mu mwaka w'ibihumbi 2019. Nk'uko biri muri ubwo butumire ngo bitegekanijwe ko iyo nama izoba kuwa 17 Gitugutu 2023 ngo ikazobera kandi mu ngoro y'umugambwe CNL iri ku Mutanga Nord.
Bikaba kandi bitegekanijwe ko bazokwigira hamwe ingene indyane zimaze iminsi muri uyu mugambwe zorangira, gutyo vuba ibikorwa vyawo bikongera gutangura nk'uko tubisoma muri ubwo butumire. Ikopi yabwo yarungikiwe umushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu. Abo ku ruhande rwa Gatorwasa bobo bakaba bamenyesheje babicishije mu butumwa bwaciye ku rubuga rwabo X ko ata wundi yemerewe gutumira abagize ibiro vya politike hatari umukuru w'umugambwe CNL, umushingamateka Agatorwasa. Bakaba basaba abagize ibiro vya politike kutitaba ubwo butumire kuko ngo uwo mushingamateka ata rwego na rumwe rw'umugambwe CNL asanzwe arimwo. Ariko bakarangiza bibaza nimba ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo imigambwe ko bwoba bwaranamuhaye uruhusha rwo gukorera iyo nama mu ngoro y'umugambwe CNL, canke ko bwamugenye ngo awurongore nk'uko twabisomye ku rubuga rwabo rwa X. Mwomenya ko indyane zo mu mugambwe CNL zigombe zikwize umwaka wose, aho vyatumye haduka imirwi ibiri ishamiranye kugeza n'aho ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo imigambwe buhitamwo kuba burahagaritse ibikorwa vy'uwo mugambwe nk'uko twagiye turabibamenyesha mu makuru twagiye turabashikiriza. Ariko mu minsi iheze abagize ibiro vya politike bakaba barabonetse bakora amanama mu biro vy'umushikiranganji, ivyari vyatanze icizere ko izo mpande zishobora kongera kumvikana, ariko mu nyuma biboneka ko hari uruhande rutatumiwe. Ese mubona hoba hakiriho icizere c'uko izo mpande zizosubira kumvikana? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi ariko aravugwa nuko indwi imwe arico kiringo congewe abarimyi ku bijanye n'irihwa ry'amafaranga asigaye kw'ifumbire n'ishwagara yo mu ndimo ry'agatasi k'umwaka w'2024. Ico kiringo kizorangira kw'igenekerezo rya 19 z'ukwicumi 2023, ngo ntikizosubira kongerwa nk'uko biri mu itangazo ry'umushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Ubwo bushikiranganji bukaba busaba kandi abajejwe uburimyi n'abajejwe intwaro guhimiriza abarimyi hamwe n'abahurikiye mu makoperative yo ku mitumba ku buryo ata murimyi n'umwe yokongera gucererwa mu kuriha amafaranga asigaye abaha uburenganzira bwo kuronka ifumbire n'ishwagara yo mu mirima ku giciro kitavuna. Mwomenya ko ikiringo co kuriha ayo mafaranga asigaye ku ntabire cari kurangirana n'uyu wa 12 z'ukwicumi 2023, aho bitegekanijwe ko umufuko w'ibiro 25 w'ifumbire bagara uzogurwa ibihumbi 77,473 mu mafaranga y'amarundi, umurimyi arihe ibihumbi 28 by'amafaranga y'amarundi. Leta nayo imurihire ayasigaye. Umufuko w'ibiro 50 w'ishwagara uzogurwa ibihumbi 19 by'amafaranga y'amarundi, umurimyi arihe ibihumbi 5 kuri ire ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi. Kuri ire umufuko w'ibiro 25 uzogurwa ibihumbi 91,965 by'amafaranga y'amarundi, umurimyi azoriha ibihumbi 33 mu mafaranga y'amarundi. Ifumbire ya imbura nayo ku mafaranga ibihumbi 86,408 by'amafaranga y'amarundi, umurimyi akazoriha ibihumbi 31 by'amafaranga y'amarundi. Ese wowe woba warisuganije mu vyerekeye ifumbire n'ishwagara? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi ariko aravugwa nuko abanyagihugu baba mu gacimbiri ka Karama, umutumba wa Gashingano, ku musozi uhanamiye uruzi Gasenyi, basaba ko leta yobimurira mu kindi kibanza kugira bakize amagara kubera urwo ruzi rubabangamiye. Inyuma y'imvura yaguye kuri uyu wa gatatu w'igenekerezo ry'I11 Gitugutu 2023, abenegihugu bo ku musozi uhanamiye uruzi Gasenyi baridoga kuko urwo ruzi rwatumye uwo musozi unyiganga, uca urasatagurika imigaga minini cane, ndetse n'inzu zabo zikaba zarashikiriwe ubu zifise imigaga. Abo benegihugu bakaba bavuga ko vyatumwe nuko urwo ruzi barukatishije ngo ruce ku ruhande kugira bakore aho ruca. Ivyo bikaba vyaratumye uwo musozi unyengeterwa n'amazi uca utangura kunyerera. Abo benegihugu kandi bakaba basaba leta n'inzego zibijejwe ko bokwimurirwa ahandi kuko batinya ko bazohava batwarwa n'ico kimanga na rirya imvura yatasuye
kuko imvura ngo iyo iguye urwo ruzi rwuzura amazi akaba menshi. Kevin Irankunda umwe mu benegihugu baba muri ako gace akaba agira ati leta yobanza kutwimurira ahandi hantu kugira bakingire ubuzima bwacu kuko ubu iyo turyamye ntitumenya ko turamuka bivanye n'iyo migaga iri mu mazu yacu, hanyuma bace baza baduharurire ibiriko biragenda n'ibisigaye mu matongo yacu ntituzosange dutashe iminwa misa kandi twari dufise amatongo n'ibiri muri yo. Ivyo biruko mu gihe ico gice gisanzwe kiri mu karere gaheruka gufatwa na leta mu ntumbero yo gukingira ikirimba c'umukuru w'igihugu. Twobamenyesha ko urwo ruzi Gasenyi ruca hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu rusanzwe ruriko rurasanurwa n'ishirahamwe Obuha. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza wa gatanu w'igenekerezo ry'icumi na gatatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Bandanya uraruranirwa.